ikigo API kikaba kigiye kubandanya kirangura ibikorwa camaze gutangura canke kirangura imigambi kurikira. Iyi nizorangurwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka uzoza wa 2021. Navyo bizorangurwa ni ibi: gusahiriza leta y'u Burundi mu migambi yo guteza imbere ubutunzi, aho gitegura gushira ibisata by'ikigo API mu zindi ntara z'igihugu. Gutegura ibikorwa byo guteza imbere abanyamitahe, aho hazotegurwa ihayanishwa gurishwa rikomeye cane cane ry'ibikorerwa mu Burundi. Kubandanya bategura igitabo kirimo icegeranyo c'ukuntu uburusho butangwa bwakoreshejwe. Tumanyesha ko hazoba ari icegeranyo c'umwaka w'ibihumbi 2019. Kubandanya imigenderanire n'abashingamitahe hamwe no gutegura inyigisho kugwaruka no ku bakenyezi uko bategura imigambi yabo, harimo no gusubiramwo amategeko ajanye no kungene uburusho butangwa ku banyamitahe, bimwe twita code des investissements. Iruhande y'iyo migambi igiye kurangurwa n'ikigo API, tukaba mbere twiteze ko izogwiza umwimbu mu ishingwa ry'imitahe. Ikigo API kizobandanya gishira mu ngiro imigambi n'ibikorwa vyayo. Ikigo API rero kikaba gishima ukuntu leta hamwe n'abandi basanzwe badufata mu mugongo badahengeshanya kugitera intege.